umuvandimwe yarambagiye ati none GCV ntizobaho. GCV izoba kubera yuko intuzanye crypto yose amafaranga yose ya crypto money n'abakiriya ni community payi irafise abantu benshi bazotuma payi kijya giciro kibaho nta ngorane kijya giciro ahubwo gusa icyo twabura kwa kubura ya mafaranga yandi kubera urabona bimwe nari nababwiye ati hariho ukuntu abarusiya bazodadika ati bo nyimba payi yemeye gukora ukwayo natwe tugira dukora amafaranga y'iwacu mu gihugu iwacu urumva ko bari kuba bayiteze umutego ubu rero payi n'ayandi mafaranga bizoza bivunjanya nta kibazo ariko ikomeze kuba umuyobozi wa crypto nta ngorane hapa tulishatoboa nimugire ikibazo GCV takuwa GCV zoba nta ngorane GCV zoba ndahanura abantu injira muri kintu cyitwa tekinoloji y'uyu munsi sezerera business y'ibi bintu y'ivyo turimwo canke twavukiyemo hari ubutunzi bwaravuyeyo bamwe ngo ntiwize sawa none ubutiza ntaja kwiga ikibazo kiriye erega umuntu atiza araja kwiga mbemwe muzi ko amashuri ahera umuntu ashobora kuba yatanguye ikimayibo bagahereza mu ishuri ivyo nta kibazo biteye isi n'umupira iyo umaze kuza kuyiga ushobora gusobanukirwa iyo yerekeza hanyuma ukaja mu murongo w'abandi hakikisha ndasubiyemo hakikisha ayo mahera uri urakinatisha hakikisha ko ufise ingodo za muri blockchain technology imukira kuri internet bikigendeka nimba data wanje ufise ubwoba tuma wimure makenya ayandi dawe girupfe kubura bitsuko ariko ntubeho nk'umuntu atacabazwa umuntu bita nacombazwa kubera yuko iyisi ifise abayiyoboye kandi iyisi igenda uko babishaka nimba utavyumva wala uzumvirana ndi ngaha ibi bintu ushobora kureka kuvyumva witwajije ngo ivyo bivuze wa muhungu w'imvuzi ngo kanatsinda nta n'icongereza n'igifaransa abajije gucishamwo ego dawe ngo bivuzwe mu kirundi sawa nawe reka tugutegereze 2030 ninakubona wambaye ipantaro iri mu runyuzi rw'igunira nzoca menya kuri umugabo wiyemera ko wumva wiyemera nawe reka kuyoboka tekinoloji hakiri kare mu mwanya ibintu bitaraba ingoma urindire bibanze bikubana ingoma mveni ntakubona 2030 ku myaka 5 gusa wambaye ipantaro iri mu runyuzi rw'igunira n'ikirato gipfungishije imigozi y'ishashi jewe ndi ngaha ku izina ry'Imana basha reka ndabarindira nanjye turi kumwe Mwenyezi Mungu yavuze ati burya ubujorojoro n'ubusa cyo genda vyibukana ayiraho ari mwaravuga kubijanye yavuze ngo bari yabahakanye barashaka kurambira mu buzima bw'isi imyaka 1000 Imana iti ngo kabone rero nubwo iyo myaka boyimara ivyo ntaco bivuze ku bihano naho twobareka iyo myaka bakaye ngo iyo myaka ni mike imyaka ibaziba imyaka 1000 avuga ati byo n'ubusa n'ubujoro weme ugira ngo tugasanga wayihejeje ibaze rero 2030 ni hirya y'icyo kwa gatanu windi witse yemwe nta numa zoba aramera n'urupfi n'imvu ufise zizoba ari zo nyene nta 6 zizoba zirajamo ni kwa genda wita kwa gatanu windi witse umunsi wo gutamba ingoma tutavugije
abazi gukina umukino bo barateguye akarere barahejeje. Muribuka muri audio natanze kare nababariye ati smart contact niyo ijejwe kuja gutora payi mu bubiko ikatwemerera kuzihindura tukazigura amadolari kuri exchanger. Ati smart contact yabumbwe n'abantu bose bubatse ifaranga bita cryptocurrency, ariko ijambo sinarivuze mu gatondo. Ngibi vyemezo birikoze. Ubu ya smart contact rero igira ihabwe uburenganzira bwo gufata payi kuyigura ayandi mafaranga cyangwa ayandi mafaranga kuyagura payi, ariko bitwa nde? Amafaranga bita cryptocurrency. Amafaranga ataboneka agendera kuri internet, yani tekinoloji. Nababariye ati tekinoloji ya 2016-2020 siyo tekinoloji ya 2025-2026. Ndugu zanguni, tekinoloji yarahindutse. Nyimba wize crypto muri 2020 subira ku ishuri, ibintu biko binabadilika, ibintu birimo birahinduka, kubera yuko ibihugu by'ibihangange biriko biraniganira uyu mwanya no kwerekana amafaranga ukuntu agomba gukora atawurengeye urubibu wundi. President Donald Trump munafiki ure uje n'injyajya ntashobora kwemera guta igihugu ciwe mu kaga, yotuma yemera gasenya amasezerano y'ubwumvikane hako ikibazo kiba muri Amerika kigatuma Washington DC yakumuriro. Ule ni mjanja kabisa, anarerewa kuendesha dunia. Mwe mushobora kwibaza ngo kivuga cyako, ngo kivuga nk'igiporomoke, ninde yakubesha ko atararasa Irani? Numujinga rero atambaza imisozi. Shobora kuvuga turi umusirikare w'igihangange mw'isi utakora imibare neza ukisanga wabaye Hitirere. Muramuzi Hitler? Yashatse gufata isi mu kiganza kuva mu 1943 niho yatanguza intambara, ayisozera mu 1945 yitaye muri aside. Isi y'uyu munsi dusaba mu mutwe bro. Mama yangu, baba yangu, shangazi wangu, ndugu yangu, binamu wangu, isiri mu mutwe. Nyimbu yihigira mu ruvumera ku mpuzu, ukayihigira mu ruvumera kuri pièce de Rosanje, ukayihigira mu ruvumera muri Kotebu mu gutwara tagisi. Ivyo birafise umunsi bizugagwa ngo dwi sohoka isoko hagira hakore tekinoloji. Ibi byumve nka kujya kumurimyi yari afise itongo ry'ikiboribori aza kwikanga rimwe aratora umwavu ku kiro. Umwavu wafoni bawumuhereza ku kiro, kandi yari afise itongo rimera. Impamvu yo gutora umwavu yari yihe? Sikia mutego. Bill Gates na IT babiri kuri batanu bahagararanye bari gupfa n'inzara iyo hatabaho tekinolojiya. Politike y'isi ngo hato abantu bahitanwa n'inzara afadhali bahitanwe n'ubumara buva mu mwavu. Mwoba muzi umuntu afise itongo atatishira mu mwavu w'ikizungu? Ninde muzi? Hiyo ndo tekinolojia sasa. Tekinolojia hiyo wewe pinga gira inzigo, reka kumviriza audio biragusha, utapitia njia ipi? Uzoca mu yihe nzira? Haudatoboa. Cyo ituma ndakubarira ati ababaye ababosi bashobora kwikebuka bariko barabaririza urunyuzi rw'igunira impuzu. Sindi nga bifate nk'abari ku gihe ca President Ndadaye ataritaba Imana. Igihugu imo gw'intambara rumaze kuba, abari ababosi bose agapira kasubije mu nzu mu muryango.
ibyahora byitwa ubutunzi abatama batashe basanga amatongo yuzuye ivyatsi mu gihe yari yuzuye ibitoke. Uko niko umupira widunda, uwahora yitwa boss ukamurondeza ukamubura. Abari Ngozi murabizi, abatajiri bongeye kwigaragaza, n'abatajiri baje bava mu makambi y'impunzi, baje bazi ahandi hantu barangurira hafise ibidandazwa bisumba kurangurira Bujumbura. Ba batajiri bari baramenyereye kurangurira za Gashoho no kurangurira i Bujumbura ngo niho isoko iherera. Abavuye mu makambi y'impunzi kubera kuyerera bahise bajabuka Mwanza, abandi bajabuka za Dar es Salaam na Uganda. Ibintu rero byaba abantu bari baramenyereye gutingira mu muji wabo baba batangiye guhomba basohoka isoko. Uko ni kwisi ihinduka. Bro, wanka kumva ukumvirana. Isi si nyoko, nihinduka hindukana nayo. Nimba nkubarira tekinoloji reka kuvyumva nk'amatangazo. Hari umunsi bizoba itegeko kuri wewe. Uyu munsi wa none nivyo turacakoresha karangamuntu zanditswe muri sekretariya, ariko hari umunsi tuzokoresha karangamuntu z'umuriro. Nimba payi ubigiye gutanga visa zo kwegenda ugendeye muri ecosystem, ukuri indege ukoresheje uriya mwirondoro wa KYC, ntiwirige uratwara vyangombwa, ibintu biriko birerekereza ahandi hantu. Nimba payi ibonye ko game yo gukora yonyene idashoboka, igakubitamo iyi P-days yo kwemerera yandi mafaranga gukorana nayo, payi irisha ingia mu inchi zote. Payi yamaze gufata isi, kuko nyimba yemeye gukorana n'ayandi mafaranga, byumvikane ko nyimba nzoba afise amafaranga runaka, payi nzoyitunga nzoyida, ariko amafaranga yitwa nde? Cryptocurrency. Sasa wewe mudandaza uri kwa Siyoni, we mudandaza uri mu Ruvumera, we mudandaza uri Ngozi mu isoko, wewe urafise cryptocurrency unayo? Aya majambo ntuyumva nka kujya kw'amatangazo nk'abantu twataye umutwe. Subiri rero sha nawe tukurabire kuri tera, ndaje ndakurorere nka kujya ko umuntu arorera umupira w'amaguru. Nubona bitagucanganiyeko nubona bitagucanganiyeko ndi ngaha. Reka rero tube turarorera ka video kagira kabe mu minsi za kuza. Mirabiri si nshasha, Gisara na Sara. Ni Gisara na Sara na Sara Gisara. Mama Trump ngo imezi igiye kwiyubika, abari ababosi bagiye kwambara amagunira, abahora bitwa imihimbiri, imbwa. Siko mwatwita ngo we wambwe we twovugana iki? Uzosubiresha, uzosubira urimbwira turebe. Hapo ngoma sasa. Aha ndabagarishije rero, wumva wikunda ukunda ubuzima bwawe, ukaramuka ubonye muri telefone yawe hatarimo umukataba Cryptegis, ugasanga ntiharimo payi, ugasanga ntiharimo Binance, ugasanga ntiharimo Sidra, Ruby, ushaka nimba wumva kwibi bidakeneye kuba mu telefone yawe, nawe impanuro ni yagusa. Tabaranya hakiri kare urondera isanduku, kuko no kuronka aho uba kwisi ntibikunda, no kudandaza ntibikunda. Uzodandaziriza teknolojia hiyo. Ubu ibintu byose bigiye kuba muri transition, nta kintu kitari
amafaranga yo muri transition kigiye kubaho, ibyayanzanire birarangiye. Nico gituma nakubwiye ntuhirahire rwose kumpamagara ku telefone ngo ngutora no maye, mbabarira nomero yanje ntayutse shirako. Ubu ni ku mashini tuzomarira ku mugozi, tambira ku mugozi. None aha nihe? Aha nihe? Tumani sikidomo gunani ganje kumabuye naye ndabadome. None aha nihe? Cryptocurrency. Hiyo ndio pesa ya dunia. Blockchain technology. Hii ndiyo benki ya kutuongoza dunia ya leo. Blockchain teknolojia. Ukipinga haudatoboa. Tena haudapata njia ya kupitia. Ntanzira yo guca mufise, ntanukukira gwe kuri wewe vyemewe ntibizonabaho. Ibikunda. Cyane mbwira mwizanishe ya mirongo yo muri Bibiliya ngo umuntu ngurumva ngo bavuze muri Bibiliya ngo nimusabe muzoronka, uzopfa usabanye. Ahubwo yoboka wa murongo uvuga ati harahiriwe aboro kuko aribo bazobona ubwami bw'Imana. Ego ni wambari guturiya ntangorane wallahi.